agakuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paridisme ndo gasanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate uno duto twikorera mwebwe mwese muriko murakurikirana BTV Burundi ni mu kiganiro canyu ikiganiro c'abakundana mama mushikirizwa na jewe Arlette Mugisha murazi ko buri gihemba ndi kumwe n'abatumire batandukanye ariko nkaba ndi kumwe na mugenzanje novuga ariko aranonosora cyane kugira ngo akore na cyane vyerekeye umwuga wacu tumuyikaze nawe nyene aramusaba ko baradukurikirana ndasubiye ko baramusubira kandi ariko baradukurikirana jewe Deo Hezo umwe garutse hama tugiye kuganira kuri byinshi kuvyo muzi musanzwe mumenyereye mu buzima bwa misi yose mu by'urukundo nibaza ko dufite sujet itaremereye cyane ku bantu baza kuyumviriza ariko iremereye kubo bibako ego ubivuze neza ntiremereye cyane kubaza kuyumviriza ariko kubo bibako biraza kubiremereye kubera ko novuga iza kuba inyishu ndetse y'ibibazo bamwe bagenda bagira nkuko vyama murazi ku ikiganiro cacu kuva mbere kigitangura objectif yacu niyo kugira ngo tubandanye twubaka imiryango yacu twubake imitima yacu twubake ubuzima tugenda tubamwo buri gihe iyi bava bimvira ngo ico kiyago kiza kuba kimeze gute reka kivuga ubwa mbere ni ikiyago kiza kutubwira ukuntu abantu bagiranira icizere tuvuge confiance ni ukuvuga ngo nimba ari umukobwa ari kumwe n'umuhungu ugasanga jewe ndi umuhungu mfise abagenzi b'abakobwa hanyuma umukobwa ntashobore gusipota ukuntu mugendana ukuntu muvugana musanze umwanya mumarana cyangwa ubugenzi mufitaniye ntashobore kubusipota ugasanga biramuteye gufuha kenshi wacu usanga ingo zama ziriko zirajyana ziriko ziracwana ibiki canke ntuze amakouple atandukanye n'abo bataragira mariage abari fiançailles ugasanga bariko barashwana bivuye ukuntu adashobora gusipota abagenzi b'umuhungu b'abakobwa mugabo yego niki nubivuze neza novuga kuba ariko baradukurikirana ikiyago cacu kiza guhagarara novuga kugirira icizere umupartenere wawe canke umukunzi wawe kese aswa muri relation copinage fiançailles canke iyo mwamaze kugira mariage ni ikintu novuga ku bantu benshi gikunze kubashikako sinzi nako bimaze kugushikira iyo ubu uhuye n'umuntu nkaje wenda ndakunda kwitanga akakarero nkaje we Arlette Mugisha duhuye na Deo turabonanye yuko Deo tuvyumva kumwe and then après tukitora turi muri twagiraniye relation kenshi harazamwo akantu ko kumva eske Deo ari kumwe n'abandi umwanya tuba tutari kumwe bari kumwe n'abandi ni bande bamwokifye bajya bamwokifye bamushaka kwiki nimba ndamwandikiye message agateba ninde ariko arandikira muri uwo mwanya ava yuko tubandanya ahubwo nagira nkwe barizi ikibazo Deo wowe uremera ko gufuha ari bigaragaza ngo urukundo nikamandi bahora babivuga ubwabo kuri jewe ndaza kuvuga kuri kote yaje bisanzwe ikintu cyose kimaze kurenga kiba kibaye kibi tutexeye move niko n'abafaransa bavuze gufuha si bibi mugabo biravana n'urugero ushikanyeko ndashobora gufuhira umuntu kugeza aho nshobora kumufuhira ariko aravugana n'umukuze cyangwa umukozi newe ndashobora gufuhira umuntu kugeza aho ndamubuza abagenzi bose ndashobora gufuhira umuntu kugeza aho ndamubuza amaprograme yiwe ashobora gufata ukamengo ni jewe n'umwokipa mu bintu byose akora hamwe no gufungura yo ngira ati chere ndiko ndafungura niko bimeze nkagomba keya irenze donc ndayatsa abandi ikiji wanje yose unyishuye neza nico nagira mvuge je kicenda kibura kubera ko unyishuye neza hari jambo uvuze ngo gufuha birenze kenshi birakunda gutakaza ico kintu wari kurafuhira icarico ibaze jewe no musi ndicaye twagiye ndamwitije Deo umukunzi we naze kumuhote no musi ndamwitije mugani mu kiganiro gusa n'ivyahera bizoba biheze uno musi je na Deo twitanza ko akaruriro turi muri relation and then arasohotse Deo namumenye afise abagenzi biwe b'abakobwa bagendana bicarana cyangwa abahungu bicarana ariko kubera ko
benshi bavuga ngo urugufuha bigaragaza urukundo kandi rimwe na rimwe iyo umuntu agiye muri relation birashika kandi mbere ni na byiza kuba ufite umukunzi wawe ukaba wumva womenya ari hehe wumva ari kumwe n'umuntu utari wumva nyine umengo nturi stable ariko hari akantu gakunze kutwononera nk'uko wabivuze iyo birenze biba birenze ugaca mu mutwe wanje ngaca nishiramwo ngo Deo yicaranye n'umukobwa bisigura ngo azoba ariko aramvanga ariko urazi ico isiguro ncandabiha ni confiance nk'ubu mufitiye ni ukuvuga icyizere gike hama ikindi naco igihe cyose uzoba winjiye muri couple hari ikintu utegerezwa kwama wiyumvira nimba ari umukobwa ngiye gukunda akarorero nk'ubuye uva peno kumusaga jewe mva mucarama uyu muntu tumenyanye kubera ko twahuriye ku ishure imbere yuko duhurira ku ishure eske ni umunsi tumenyanye ni havutse niwo munsi wiwe wa mbere abonye izuba niwo munsi wiwe wa mbere abonye abantu nimba utari umuntu wa mbere abonye bisigura ngo abantu yahora babona kandi muri abo bantu nyene hariho abagenzi hariho inshuti hariho abo nawe nyene ashobora kuba avuga ati uyu uye ndamufana mu buzima bwiwe ninjiyeyo ndafite icyo ndamumarira nawe yinjiye mu buzima bwanjye afite icyo amarira ni ukuvuga uyu mugenzi rero si ugutakaza icyo kintu cyiyumviriye mu gihe ugiye kugirana relation n'umuntu kiragufasha kumenya yuko nawe ubwawe utabayeho kubw'iwawe ubayeho kubera abandi bariho urumva kiri kuni bakunda bakivuga ati nabayeho kugira ngo abandi babeho ntubayeho kubera wewe ariko ubayeho kubera kugira ngo abandi bazobeho hanyuma ikindi naco kigira kabiri nibaza ko coza nk'umuti mbega mu gihe ngiye gukundana n'umuntu turafatanye n'ivyo tugiye a relation mugabo iyo relation tugiraniye eske ntituzokenera abantu bazokwishimana natwe mu bihe vy'umunezero nimba afise anniversaire akarorero nzotumira abandi atabagenzi nzi afise nimba ngomba kumubwira surprise akarorero nzoyimugirira gute atabagenzi be bamfashe kuyitegura urumva ni ukuvuga ngo abantu bama bakenewe nico bituma uriho uteza kurondera abantu ego ndabizi je umuntu arakenewe kubera ko ari miss nari maze nk'iminsi ndavuga ati mwana wofasha nabona abantu bikagenda neza umuntu arakenewe ariko hariho n'iyindi novuga indi version mpora niyumvira hapa wodosa nkahora nibaza ati eske iyo umuntu aba yumva Deo misi yose agiye yicaranye na nakaba ariko aramutrompa nkaca nibaza ati peut-être nanje ngira ni kubera ko ivyo bintu bikunze kuba bishikira kuko hari igihe umuntu iyo abaye mu bintu aca yibaza ngo abantu bose babaye muri ivyo nka example kugira abantu bariko baradukurikirana babitahure iyo defa ntange kuri iyi example abantu benshi bakunze kuvuga abakobwa nko muri no misi bakunda abagabo bafise amahera bakunda ibintu kuja gutora ku bantu kandi ugasanga hari nk'umukobwa ari muri ya kategori y'abakobwa akunda vya bintu kubera ko wewe arabizi neza yuko niyaronka umutipe ntazigera aba satisfait kubera ko peut-être umutipe ntafise ibintu vyiwe azomuca inyuma agenda rero iyo amaze kuja muri ya relation ugaca usanga vya bindagira nivyo cyayumvira no kuri Deo navyo niwe bibwira birashika byo navyo bibaho n'ubu buzima uzosanga abantu babaye abacebaza yuko uko ari konsi wenyene ubwiwe niko nabandi bameze biratandukanye cyane wewe ntusa n'uwundi uri unique kandi uri special kuri wewe nyene no kuvuga nta wundi muntu asa na wewe rero mu gihe utawe ko ata wundi muntu asa na wewe aho wowe urashobora gutsinda ivyo vyimviro byose bishobora kuza ariko nkacangaruka gatoya uwo ukunda imisi yose bamubwirira ama inquiétude kwimvira ubwo ntiyo bamvanga ubwo ntiyo bagira iki ni kubera iki ikintu cya mbere kibabaza ni ugukunda umuntu ugahereza ko hanyuma ukaza wumva araguca inyuma rero ubwo bwoba ugira ariko mugabo de notre part no kwikunda ni gute wakunda umuntu ukanka kubabara mugabo ntotinya kumubabaza uronka kubabara mugabo ntotinya kumubabaza no kwikunda kurenza mu gihe rero ubona udashizemo kwikunda ukavuga ati nimba ibiye bishobora kumushikira swat reka mfate yuko jewe dukundana nimba dukundana ivyo twavuganye ubwa mbere nivyo byo ugafata amajambo mwaganiriye ubwa mbere cyangwa ajya mukunda kuganira ukemera yuko ivyo yamakubwiye nimba mugiye muri ko muravugana mufashe umwanya wo kuchatinga aho gira iki akubwira ati chérie je t'aime biki muravyumva none hajya amajambo bavuga mu rukundo murayazi ukayakira hama ikindi naco harabaho n'umuntu ashobora kuyakiza faiblesse ndashobora kubona ko ntashobora kumushikira ashaka nkamuha ivyo ashaka romva nimba namusanze mu munezero nkawo umubuzi birimwe mu bintu bituma abantu basambura ingo kuko uno munsi
urahura n'umugenzi wawe peut-être umusanze muri eglise mwahuriyeyo kubera ko akunda gusenga voilà umugashitse mu rugo ugaca umupriva kuja muri eglise kuja est-ce que gusenga. wa munezero cyangwa hari ikintu rero gihora kimbabaza cyane kuri iyo sije abamama mwubatse muri ko muradukurikirana ndakunda kuvuga ibyo tuvuga sindaba mu mama ariko basokuru bacu ndabakunda ko bari bafise amajambo akomeye bavuga ngo n'utagira inka arabona aho zituruka merci beaucoup rero bisigura ngo kuba mama muri ko muradukurikirana uno munsi no saa tugeze ko aho ngeze amaso muri ko muri samburira kwingo zanyu ati gute sishobora kumva ko uba warubatse urugo rwawe umupartenere wawe uramuzi umuzi kuva umwemera ko kugira uje muri etat civile wemeza ati je ndemeye kubana nawe akaramata n'umwanya wa fiançailles umwanya munini mwafashe waramwizigiye uremera ko mubana nawe muga ugashika mu rugo ugaca usanga wemereye guha access uyundi urukundo ni babiri urukundo ni babiri iyo hajemwe ugira gatatu kenshi birapfa ugasanga nk'umugore wowe wicaye mu rugo iwawe ukazibona hari umugore mugenzi wawe cyangwa umukobwa w'umugenzi wawe yinamu yaraje cyangwa umugabo n'abagabo nabo basigaye bafise umunwa byarantangaje ugasanga babuze icyo bakora exactement ugasanga umuntu ari inamu yaravyuse mu rugo rwawe ahaca kubwira ati erega mama naka mama Arlette buye rero Deo asigaye agendana naka uragaba kubera ko rya jambo ryonyene uwo muntu aje akakubwira peut-être uwo muntu ntuzi ko akurondera ineza hari n'ahari bifu bagiraniye hari nahabona urugo rwawe umerewe neza hari ibintu byinshi bibera mu ngo tutabona tutazi ni wawe bukeye ugashima uzushimira Imana kuko kwa naka ntuzi ko biri nibuka ko hari abantu nzi jewe bararwana umugabo mu gatondo akaba ari sheri shushu bakajana mu modoka ibintu bimeze neza mugabo bashitse muhira indura imisi yose rero hari abantu bameze uko rero ugacuha wa muntu ukamwemera ko yinjira mu buzima bw'urugo rwanyu ishavu rigaca riduga ikintangaza ugaca usanga wa mugore ntaniyumviye kugenda kubaza umugabo wiwe ngo amubaze ati ese mana yanje ibintu n'ibiki byagufasha umugabo wanje byagenze gute urugo ni communication twarabivuze kandi bikavana n'ingene ukominika bikavana n'ingene ukominika ushobora kubyumva ugaca ugenda ushika ukankama kubera ko gira ibi uramubaza uri pose bishoboka ukanazunguruka ukaca hirya no hino ugakoresha ubwenge zaje dora marisa pani ibintu vy'ukushika ugwa ko kwa kundi madame numvise ibintu canke umugabo wanje numvise ugira ibi n'ibi ushitse ududurushitse wagiriza ntubajije ni ukuvuga uragirije ikindi naco nibaza gishobora kuba gukikunda kuba intambamyi no ku bagabo nabo nyine hari ikintu bakwiye gukosora gatoya ariko ntibiba ko bagabo gusa hariho n'abagore bishikira afapase niho umuntu umwe yaduteye inkuru umugabo yasohokanye n'umugabo wiwe mu kabare ni ukuvuga aranywa kugera kuri dogere ya nyuma shatse gutanga akarorero iyo aba atasohokanye n'umugabo wiwe akaba yasohokanye n'uwundi aranywa nimba zari Heineken nimba zari Skol nimba zari Amstel sinzi ageze ngira nko ku ya gatanu atatangura kwibagira umugabo wiwe bana bicaranye atanga kumuza ngo mu ndakuza ahantu rero nukuvuga ngo uyu rero umugabo ntazokwigera aba alez mu gihe ari kumwe n'abandi bagabo kubera araza aho inzoga zimugeze nimba yibagira umugabo hazogerwa yibagire niyataha ibyo bajanye aca mutahani yashaka urumva hariho n'abagabo baboregwa agashika mu ishamba agashika amanika impuzu kubera yibaza ko yashitse urumva ikindi naco mbega vyoba biri ngombwa ko umugabo ateramana n'abandi bagabo agashikana amasaha itereye iyo niyindi sije reka duhagarare kuri ico kigiyago cacu cuno musi dari nkibandanya wa mugore hakwimvira ko yokwicarika umugabo wiwe canke wa mugabo hakwimvira ko yokwicarika umugore wiwe bakaganira uko igihe mwasezerana mwari babiri agaca agenda ngo bambwiye ngo wa mukobwa wa naka ngo ni wajana n'umugabo wanje ugaca uca kwakiza wa mukobwa nagira ngo bavunira akagoye kuri no si tugezemo no musi ibibazo ni vyinshi kandi uwo mwana w'umuhungu ugiye kwakiza ngo ari kumwe n'umugabo wawe cyangwa uwo mugabo wundi uri kurakiza cyangwa uwo mukobwa cyangwa uwo mugore ntuzi ibyaba arimo hari abantu baba bavuga ati jeha ko wombeshera wonyisha mwabapfasoni mwabagabo mwabantu muri mu rukundo mugerageze murabe mwizigira abapartenere banyu kurusha kwizigira uyundi muntu kuko
ni gake hari umuntu aza mu buzima bwawe kugira gutorera inyishu y'ibibazo byawe. ego urugo ni urwa babiri mu Yes. gihe umaze kwizera uwundi agira gatatu ni ukuvuga ngo aje kurusambura hanyuma ukuri ni ukw'iwanyu nimba muzinanye mu kuri kw'iwanyu kwa mbere kuko wiyumvira ko kwa nyuma kuba kwarasambutse nawe ni cya kinini nakubwira haba hariho ikintu cyo kutiyizera hariho icyo ntakora hariho abagabo uzosanga adashoboye gutanga ibyo yateza gutanga abagabo bakibaza yuko abagore baraba materialiste iyo ariko aramusaba ikintu on ne peut pas aimer sans donner gusa urashobora on peut donner sans aimer mbwa on ne peut pas aimer sans donner ni ukuvuga ngerageje kuzana mu kirundi ntushobora gukunda udatanga ariko urashobora gutanga udakunda abagabo rero batikura abo bantu bizotuma abagore babaca inyuma bizobagora kubera ko ikindi kintu mukwiye kumenya urashaka kubigira mbere n'umugabo wawe ugashaka kuza muri ya langaje wari kuravuga ukamwakiza cyangwa umukunzi wawe muri horasi ukaza kumwakiza ku kintu udafitiye preuve utazi n'ivyo ari byo ugasanga wa mugabo cyangwa wa mugore bimuteye mu mutwe we kumva yuko final umugore wanje akifitiye confiance voilà est-ce afitiye confiance wundi muntu undi je ko ari karambeshera atakinyizera n'ingene ngerageza hari bigerageza byinshi muri inose n'ingene ngerageza kwihangana iki niki ugasanga novuga wuguruye nka murabona idirisha hari gihe idirisha wuguruye ushaka kugurura akantu gato yo kugira umuyaga urengana ugasanga wugururiye satani kugira yinjire mu bintu byawe gaca byataka byose bikataka ikindi kibazo ahubwo gice kinza mu mutwe kubwawe wewe ese umugabo canke umugore yagize mariage umugore yagize mariage ararekuriwe kugenda n'abandi bagabo kugira abagenzi b'abandi bagabo canke abandi bahungu ari mariye canke umugabo nyene le contraire arashobora kugendana n'abandi bakobwa canke abagore ari mariye kugendana mvuze kugenda bava gusohokana kugira abagenzi kuri ico ye nocishura mu bintu bitandukanye kuko uko umugabo yubatse nuko umugore yubatse sico kimwe nimba umugabo abakobwa bashobora kumuha umwanya mwinshi agatirimuka sico kimwe nuko umugore yoronka umwanya mwinshi ntatirimuke ni ukuvuga ngo swat jewe nimba ndi umugabo nkaba mfise abakobwa tuvugana b'abagenzi eske tuvugana iki duhurira kuki ni umwanya uwahe ni ca kintu navuga tout extrême bimaze kuba birenze baza gukuraho ibya wa wundi wagira uwa mbere hanyuma ku mugore naho nyine nico kimwe mugabo hagaca haba kandi kantu umugore aronse umwitaho cyane aribagira gose naho bitoba umwanya ukamwitaho gusa kumubwira ko aberewe conyene madamu uraberewe ico conyene hari utabimubwiye kandi yari sanse kumubwira voilà ico yekira ama compliment cyane akunda kuba gutuma biyumvira yuko umuntu ababwiye abakunze abagabo bafise amafaranga ndashobora kubwira ko uberewe utaberewe ndashobora kubwira ko usa neza nshaka kukwironkera gusa atakindi kintu mugabo hariho abandi nabibwiye bashika nka 10 rero abagore ari ikintu badaca biyumvira ese ko abimbwiye nta wundi yabibwiye urumva nta macanye ko abimbwiye nta kindi ariko araprofita urumva ugaca ubanza ukiraba kwanza ico kintu avuze nico cyane uwo mwanya ariko arampa nta kindi kintu ariko araprofita biraryoshe rero kugira abagenzi musangire mu maranira imanza kugira abagenzi ubwire utubazo twawe tumwe mugapfa no kugira abagenzi muja in deep mwinjira cyane bisigura ngo kubwanje ko ndikunda bitahura avaye kugirira confiance mu partenaire wawe banza utangure wonyene wigirire confiance banza umenye ngo nimba uno musi nemeye ko Jena Deo tubana nawe yego cyangwa nimba uno musi nemeye ko Jena Deo tuja en couple menya ko ni engagement nihaye jewe nyene antuka Deo niyo fata inkoni ngo ndagutegetse ibyo bintu nibikibaho kera niho baguterura ati genda zoja kwa Deo ariko no musi dushimira Imana ko byakunze ni wowe nyene n'umutima wawe ufata engagement bisaba rero ngo turakwiye kwigira confiance d'abord hama nimba nigiriye confiance jewe Arlette ikangiriye confiance nuwo twaganiriye n'umu partenaire wacu mushobora kwibaza ati kubera ko uvuze yuko twabanza kugira confiance icambere biraza kugufasha kuba strong muri vya bintu peut-être n'umugabo warashobora kuba agenda canke wa muntu akaza kukubwira kandi atari karakubesha ari vya vrai mais niyo umuntu aba aguye mu ikosa uzi ko umuntu n'umuntu ego
peu importe kuba ari umugabo wawe peu importe kuba ari umugore wawe Aguma peu ari importe umuntu. kuba ari umukopine wawe canke aguma ari umuntu yego kandi tube twibuka neza yuko Mm, Jezi ubwiwe mm, ari hano ku isi yarageragejwe mm. gushika yaho nawe nyene yumva ati ndaneshejwe birananiye iki gikombe iryo ni jambo yavuze ati iki gikombe mana ndagusabye iki gikombe kindengana kubera ko je ndarusha bisigura ngo kuri nose hariho ibigerageza gucumura bibaho kuko vyamyeho Jezi yaje hano ku isi kubera ko abacumuzi me bidasigura ngo iyo umuntu acumuye no gupfa kandi ntacago ikibazo nimba yacumuye yagumyeyo yes nico kibazo yagumyeyo mbegaho uwe kuri umupartenere wiwe mu kirundi no babivuga neza ngo numufasha we kuri umufasha w'umuntu wawe why not to mufasha kugira ubwo muri ico kibazo ko mumvise ko afise abagenzi babagenzi utizigiye kubera ko utomwereka iyindi nzira nziza umwereka terega bigende gutya kubera ko wumva woca uza kumwakiza mugira urwaserere mu rugo mwiteranya mwimara amaze hariya na hariya kubera ikintu kimwe gusa ntiwagize ukwizera ko iwawe hama ngo wizere umugabo wawe mutore inyishu ya byose kubera ko yoba wari wizera ukizera umugabo wawe biba biri fasile kugira ngo mutore n'inyishu yanyu cyane gose biba biri fasile rero nibaze yuko n'umwanya uri kuratujana ku bantu bariko baradukurikirana twavuze byinshi ariko gira ijambo wotekera abantu bariko baradukurikirana surtout iki ni ikintu vraiment je birambabaza kubona hari umugabo kubera ko ndazi hari amafamiye notanga amatemwanyaje mbere nuko nyene baba batinya kugira baje ahabona bavuge ariko twabatumiye hano ukumva akababaro bakubwira ati je narasambuje urugo kubera naka kubera iriya famiye kubera ibi nibi ariko nkagaruka nkiyumvira ati none eske vraiment beho mwe mu abantu mwumva muryohewe muri ko murasambuza abandi biba marike kudacugaruka ngo gubakera urugo wawe ujamo nta ciza na kimwe cabusura go profita ahubwo umubabaro bazogira abantu bavuga abandi nabo je narabuze icyo nabafatira abantu bafata umwanya wo kuja gusambura ibintu batubatse musanzwe reka umuntu yababwira umugani umwe ku bantu b'abagabo imvugira kuyamara y'umugabo ikundwa na bake mu gihe uvuze amajambo menshi ataca amaze arayo guteranya arayiki umenye ngo ntawe uzogukundana bazogergeho ntibaguhanirwe abakubonye bose bavuge nakavuga amajambo hamwe ushitse ahantu mu bantu bicaye avuga ati ujyaje kudusopamwe amajambo kubera kibazi ko wasambuye iz'abandi mbe kubera iki ko wabonye ko je na Deo tugira dutandukane wewe wabibonye wabonye ko hari agakobwa kagira akantu hari Deo wanje why not togenda ugashikira Deo ati erega Deo uri umushinga ntaho uzi ivyo wiyemeje gerezaho kubera ko ucuza kubibwira jewe uzi yuko jewe nanje ndi umuntu ushaka kugira nza kuvyakira nabi canke bikampindurira umutima rero novuga yuko dusozere ubwira ijambo babwira ariko mbere je ngire ko nawe ucusozera kino kiyago twakigize kugira ngo yabivuze neza Deo tugitangura ni kiyago gito ariko kiraza kuba kinini kuwo cega ushobora kuri kuradukurikirana no munsi wari muri ivyo bibazo nawe wari wumva hari amajwi y'abantu akuremereye hanze bakubwira umupartenere wawe bakubwira ngo agira ibintu biriya ni wewe n'umupartenere wawe banze wicare wowe ugende mu nzu yawe ugende aho ushaka hose wicare wiyumvira ati eske ndinde kuri we ninde kuri jewe hama murobe mutorera inyishu y'ibibazo byanyu birababaje kumva umuntu asambuye ngo kubera nakayambwiye ibi birababaje kumva umuntu asambuye kubera ko atizeye uwo bubakanye kandi yarageze kuri etape yahavuga ati jewe ndemeye kubana nawe birababaje nkaba ndabatumira kugira ukwizera munagusengere kuko Jezi niwe yaduhaye kwizera yavuze ati tumwizere nkunda Marie ndi umukatolike abatari abakatolike muza kudutahura niwe yagize umunsi mu marayika Gabriel aje kumubonekera aje kumubwira ko azovyara umwana w'Imana Marie nta muntu numwe bari bwabonane ni kuryamana mu kirundi ngivunaguye me kubera ko yarafitiye ukwizera Imana yishuye mu marayika Gabriel ati nibibe Mana nibibe uko ubishaka wewe
tube tugerageza tugire ukwizera donc yizigiye Imana malgré toi ibintu atarazi kubera kuriyumvira no ko abandi bavyara ko bari kumwe n'abagabo none ko bimeze uko nuko ariko kubera ukwizera yari afise aravuga ati mukama nibibuko bishaka ndabifurije mwese kugira ukwizera nkuko Marie yagiriye Imana murakoze muheza gikwe nawe jambo yanyu musosera iby'urukundo ni ukwama iminsi yose bamenya ngo uyu muntu ngiye kudiraga cyangwa gusaba urukundo ni ukuvuga ngo uyu ntaramumenya yari asanzwe ariho kandi yari afise abantu bamukikuje ni ukuvuga ngo abo bantu ntuje kubica ahubwo uje kubana nawe afise abantu rero nimba uje kubana nawe afise abantu reka kumubuza abantu ko nibatanga n'ibyo bintu hama ikindi naco nohereza ko bigira kabiri confiance mugiranira si kwa kundi nshira mu mutwe nkavyiyumvira nkaca ngirira confiance umuntu ni ya yindi nyene wa developa muri we nimba ukundana n'umuntu udashobora kumuhindura ku tuntu tumwe tumwe nkunda gufata akaro nk'aha ugasanga wewe Arlette usanze jewe mfise abagenzi babanywa rumogi banywa itabi bagira nimba udashoboye kunkura muri iryo rigara ni ukuvuga ngo hari handi hantu watinye gutusha kandi mu rukundo hateze kubaho kuri aho watinye kunkura rero ni ukuvuga ngo bizokugora bizokomerana dushitse mu rugo rero ikintu gihari ni uko umuntu nimba mukiri muri fiançailles iga ukuntu ushobora kumukura muri bajya abantu ubona babi ukabimukuramo kandi poreporo atarinze kumubwira ngo vamwo ngo genda uko nimba umukunda uragenda poreporo ukamubwira ati mugabe ivyari bibi sinzi ko gerageza ukabivamwo ugakoresha rangaje nyene zishoboka hama ikindi naho kuri aba bana ngira confiance nkuko Arlette yabivuze izera Imana cyane gose unabisengere kurusha abantu umuntu naho yoza akakubwira ikintu genda ufata Imana yawe eske bibangiye ku mugore wanje nivyo imbere yo kugenda ku mugore imbere yo kugenda ku mugabo ufata Imana yawe eske ibibangiye ku mugabo wanje nivyo bibangiye ku mugore wanje nivyo usiguza bibaho niyo nico gituma no mugambi Imana yatanguje ibintu vya mariage nishobora kubirekerana ubisengeye rero Imana kwiti iyi projet ni projet yabo ni projet y'igihugu ni projet y'ijuru ego nibaze neza yuko umuntu wese yari yadukurikiranye yatoye icumu umwe wese yumva akeneye gutoramwo twavuze byinshi bitandukanye ariko umwe wese ashobora kwitora ati jewe ndi ngaha peut-être ushaka kuba utari no muri ayo mahoration mugabo nawe jo burashuyijamwo imbere yo kuja muri relation uzubanze wigirira icizere wewe kandi wumve kuri capable yo kugirira icizere wowe ugiye kubana nawe ko bizogufasha gukinga vyinshi bizogufasha kutumva ngo hari undi muntu yoza ahungabanye urukundo ugiye kujamwo canke ibindi bintu bizogufasha kandi no kugira ngo ugwane na za ntambara zigenda zibamwo kubera ko turabizi haba harimo byinshi n'urugendo ruba rutari ruto nkunda abantu bakunda kubivuga neza ni ishure tuguma twunguruzwa swati uradura ariko ikiryoshe swati birakunda cyangwa ntibikunde mugabo kubw'umugambi w'Imana turabandanya ndabashimire rero ndagushimire cyane Deo ku kiganiro kiryoshe twakoranye ndagushimiye cyane nanje ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye shimira abakunzi b'ikiganiro cacu shimire abantu surtout batari hano mu gihugu cacu c'u Burundi baba badukurikirana ngenda ndabibona nabibonye mu misi heze aba diaspora bamwe twagera turabura bakavuga ati atiki ibintu mugira ni vyiza bavuye mu bihugu bitandukanye merci beaucoup kudukurikirana turabishimiye ariko gikuru nitwifuza ko mwodukurikirana ngo bigaherera ngaho ariko mwodukurikirana namwe mugira ibyo tuvuga mu majambo tubishira muri pratique mu miryango yacu bizodufasha ko ejo vyondyohera hari umuntu ariko aradukurikirana ko no musaga avuga ati kugaca kiganiro cha Arlette na Deo bagira kuri BTV cyarafashije urugo rwanje rumeze neza nico twifuza nitwifuza ngo mwodukurikirana nitwifuza ngo mwogira amavyuzi hari abantu benshi babikora hari abantu benshi bakora ibiganiro nk'ibi ariko umwe wese atore ico yumva co mufasha mu buzima bwiwe ndabifurize no kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi tukazosubira kuwa gatanu wundi nkanoma kuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paludisme ndo gasanga rero nako navuga ati byiza mubanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni